Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi aho tuza kubayagira hanini ku bijanye n'ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mu ntara ya Muyinga, bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Muri kino kiganiro kandi turaza kubacira ku mayange uko abari mu idini rya Isilamu bo mu ntara ya Muyinga bahimbaje umunsi wo kurangiza ukwezi kwa Ramazani, nabo bakaba bari batewe iteka na Sebarundi ubwiwe. Turongeye kubaha ikaze. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Rusama, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanze ubutumwa ku Barundi mu gihe bwacu Burundi buhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, aho yagarutse ku kungene imigenderanire ikwiye kumera hagati y'umukozi n'umukoresha ku neza y'akazi. Barundi kazi, bakozi bakoresha mwese. Ubu turi mu gihe cyo gutegerana kuko igihugu ni twebwe tukigize. Hagezaho dusuzuma ahubwo ingene umugambi w'itunganywa ry'ibikorwa wifashe. Nivyo mu bikorwa ico dushira imbere mu ntumbero no mwimbu, ariko n'uwo mwimbu kugira ngo uboneke hategerezwa kuba hari ukwizerana hagati y'umukozi n'umukoresha. Iyo habaye ukutumvikana naho baritura ubumvikanisha atawukoresheje ingimba. Nico gituma inzego z'igihugu ari kirumara mu gutunganiriza abakozi n'abakoresha. Ibi rero bituma twibaza uruhara rw'inzego z'igihugu mu gutunganya ibijanye n'akazi. Tubanze turabe ico arico umukozi n'umukoresha. Umukoresha ni we nyene umugambi, agahamagara umuhinga kuwushira mu ngiro. Uwawushira mu ngiro ni umukozi. Abo babiri bafitaniye imigenderanire ikomeye kuko badashize hamwe umugambi ntacuvamwo. Umugambi nawe utunguka ntacubumaze, nyenewo ahitamwo kuwuheba. Ishirwa mu ngiro ry'umugambi ritegerezwa kuzanira inyungu umukozi n'umukoresha kugira ngo bose bunguke. Nyene umugambi arindiriye inyungu iva mu mwimbu, umukozi nawe arindiriye impembo. Iyo umugambi ukozwe nabi bompi baba bahomvye. None abakozi n'abakoresha ubwo ivyo bavyumva kumwe. Ubwo umukozi ntashaka ko naho inyungu itoba yabonetse ahembwa mu mutahe, canke nyene umutahe wewe ntashaka kwirundira inyungu akibagira abayirondeye, canke kugushaka inyungu y'umurengera. Ntakoresha abakozi akavuna amafyigo, impembo ikaba intica ntikize kandi abakozi bahebeyeko amagara yabo yose. Ivyo nivyo bibazo abakozi n'abakoresha baba bakwiye gusuzuma kugira ngo urunani rwabo rubemwo impore. Kugira ngo bigende neza ni ngombwa ko abakozi kubera ubwishi bwabo bagira ishirahamwe kugira bashobore kugira ababaserukira ku munsi iyo babona ko hari ico boshikiriza. Ariko ngaha nagira mbonereho gukebura. Ayo mashirahamwe y'abakozi sayajejwe guharanira inyungu z'abakozi gusa. Bategerezwa kuguma basuzuma atari gusa bibabangamiye mu bikorwa, ariko bakiga n'ivyotuma umwimbu ugwira mu bikorwa bajejwe, kuko harimwo no gucungera ibungabungwa ry'ubutunzi mw'ishirahamwe kugira ngo ntirihenuke ngo batahe zirayoye kandi ariho bari bazeye uburaro n'uburamuko. Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'iramazani, aho abayisilamu bo kw'isi yose bari barangije imisi 30 bisonzesha. Sebarundi ubwiwe akaba yarihagurukiye kugira ngo aje gushigikira abayisilamu bo mu ntara ya Muyinga, aho hakaba hari ku munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri Rusama. Ku kibuga Mukoni aho bari bahuriye kugira ngo bashimire Imana kuri ico gikorwa yabashoboje kurangura,
umukuru w'igihugu yakiranye ugweze aje kwifadikanya nabo mu gisabisho cyo kuri uwo munsi. Mwijambo yashikirije nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gukenguruka uruhara rw'abayisilamu mu gukomeza amahoro n'umutekano mu gihugu, yabahamagariye kuja ku kivi kugira ngo baterere mu bikorwa vy'iterambere. Ibibazo dufise mu gihugu sibike mugabo aho tuvuye niho hari hagoye kurusha aho tugeze. Mwese murifuza yuko igisagara ca Muyinga kibi gisagara ciza cyane kirimo utubarabara. Erega natwe nivyo twifuza. Natwe nivyo twifuza. Turifuza yuko ibisagara vyo mu Burundi byose biba vyiza. Abantu bose bakaba hasukuye. None rero tuje ku kivi. Ivyahora bidusamaza vyaraheze. Yaramacakubiri zari indyane. None rero kuba urukundo rwagarutse mu bantu tuje ku kivi, hanyuma ikigega cy'igihugu kizobomboka duheze dukore ivyo vyiza byose dushaka. Mu ntumbero yo gushigikira bamwe mu bayisilamu bafise amikoro make bo mu ntara ya Muyinga kugira ngo nabo bahimbaze uwo munsi mukuru mu kanyamuneza, umukuru w'igihugu yaratanze akaganuke. Abayisilamu bo mu ntara ya Muyinga nabo mu kumukengurukira ku iteka yabateye bakaba baciye bamugabira inka yitiriwe yabikogwa. Inyuma yo kwifatanya n'abayisilamu mu guhimbaza umunsi mukuru w'iramazani, Sebarundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi vyabereye mu ntara ya Muyinga. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo igikorwa cyose kibonekere ku mwimbu umurundi wese aroranigwe. Ivyo birori vyari vyitabwe kandi n'indongozi zitandukanye hamwe rero n'isinzi ry'abene gihugu bo mu ntara ya Muyinga. Vyaranzwe ni defile y'agakura yagizwe n'imigwi y'abakozi igera kuri 87 iserukira ibisata bitandukanye vy'igihugu. Muraberewe kandi abo nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu murabona yuko bagize akabirya cyane, akabirya. Nibo batwakiriye none nabo baciye bagira bati natwebwe. Le Conseil national de dialogue social murabizi ni caki kwa rwego rw'umukuru w'igihugu rugerageza kumvikanisha abakozi n'abakoresha. Baso nayo rero koperative Baso tukuvuga koperative y'abakozi ba leta barima bazikwa agaciro isi ndimwa intara zishika 8 intara duhereye ko Makamba, Muri, Ayumbaye cyane avuga bati twebwe ntitwotungana no gukora ku mubiro gusa gukoresha ikaramu murande kw'amaboko n'uburimi tubwegere. Baso n'akarorero keza cyane muri iki gihugu avuga bati ntitwotungwa no gukoresha ikaramu gusa dushyire kw'amaboko duteze imbere uburimyi nicyo shingiro cy'iterambere rya byose. Nta mahoro atangurira mu nda ni Dubide Yosefu. Baso
urabona aya macuga yemwe yavaso cyane aberewe cyane honorable urabona haciye hakurikira sinapu ubona banditse ngo iki honorable urabashira ko hari umutekano urakoze gukorera igihugu cyawe kandi hamaze kuza benshi ibidukikije ihinguriro tawaka ariko byaboneye izuba ayandi mashyirahamwe yasohokaho none murabona iri mu ntara zose kurira hasi gatonya nawe inoti niyo batse ariko muranyica ndamurusha abandi kandi haba mu gisigo udasanzwe BBC n'abarimyi bari mu makoperative ateza imbere igiterwa cy'umuceri nkonga wa nyamaso hepfo gatoya ngaha bashyira imbere igiterwa njabukamazi cy'ikawa aho kuri zone ya Cumba muri abantu himbaye rwose bati turarengera iby'imigambi koperative sangwe bikomera amashi koperative sangwe nawe ati ntanzara dushaka mu buro zacu tujye turuhange turaze teza imbere umwimbu w'ikigori yozefu wibuke ko leta yahaye agaciro kose igiterwa cy'ikigori yashinga igiciro bakurya abashinga. Inyuma y'ijambo ry'urongoye intara ya Muyinga ryo kwakira abashitsi b'iteka bari bagendeye iyo ntara, hakurikiye abaserukira amasendika y'abakozi n'abakoresha. Muri rusangi rero ngo barashima utwigoro tw'umukuru w'igihugu na leta arongoye two gushira imbere ibiganiro mu kazi, bagakenguruka ibijanye n'intwari ibereye, utwigoro turiko turakogwa mu kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu hamwe n'ibindi. Ngo nubwo rero hari ibitari bike vyiza bimaze kurangurwa, ngo haracari hagahaze mu gisata c'abakozi n'akazi, nko kutubahiriza amategeko y'akazi, itotezwa rigirwa n'abakoresha bamwe bamwe mu buzi, hamwe no kutubahiriza amasezerano yagizwe mu biganiro. Mwijambo yashikirije ryo kuri uyo munsi, nyene icubahiro Perezida w'u Burundi yarashimikiye ku kamaro ko kugwiza umwimbu, ati mu bikorwa niho hari ubukiriro bw'abarundi. Umukozi abonekera ku mwimbu, ntihagire ubuzobesha ngo arakora aterekanye umwimbu, ntibibaho. Ubuzima buzimvye, ubwo mwebwe muraraba ibihugu vyo mu karere ingene ibintu bigugwa. Genda murabe imishahara yabo, muce muraba ingene imfungurwa zigugwa ngaha mu karere turimo. Ariko nagira ndabibutse ikintu kimwe, muribuka umunsi bavuga ngo ibijumbu n'ingorane, muravyibuka? Vyavuye kuki? None mwamushaka ibintu bizimbuka rero, duza umwimbu murabe yuko bidaca bizimbuka. Mugabo tukabibinebwe ibintu bizozimba. Nico gituma twikubita gashi, sendika barizo za mbere zitwereka ingene twoduza umwimbu, ingene abakozi bororanirwa ku kazi, byose. Ahubwo umunsi umwe tuzogira kongere y'amasendika, tugire kongere batwigishe ico twokora kugira ngo mu Burundi tugwize umwimbu abantu bironkera imishahara. Sebarundi yaragarutse kandi ku bibazo bitandukanye biboneka mu gihugu, aranatanga n'impanuro ku vyokogwa. Ibura gifumbire, bamuze murakanura ibintu muze murabikurikirana namwe mu bimenye ntuze. None hari umuntu numwe ayobewe yuko isi ndimwa twayongeye ko akarenga gatatu, hari numwe abiyobewe? None wari wateguye ifumbire yuko ari iyigice kimwe ugacugira ibice bitatu, ifumbire ica yirema. Nababwiza ukuri rijya hinguriro fomi ryaratevye rirarengegwa. Nasavye bagwiza atunga bubaki ihinguriro rya kabiri, ahubwo nirigira gatatu. Nabagize rya fomi barambwiye ko nabo nyene bagira bagira irindi hinguriro. Ifumbire uburimyi nubu ahubwo nagira ndababwire, nubu nshaka ko dusubira kugwiza na kabiri isi ndimwa twari twarimye umwaka uheze. Nshaka yuko mu gatasi kaza tuzogwiza na kabiri
ivyatsi bitaribwa mu Burundi bitegeza guhinduka ivyatsi biribwa, nta kindi kizoruteza imbere atari uburimyi. Rero abahingura ifumbire nimwe marahingura kare, hanyuma n'ubworozi mu bukomeze. Rega natwe bw'ifumbire tumenye kuyirema. Bati iduzwa ry'ibiciro nibura ry'ibintu bimwe bimwe bikenewe, none twabirondeye ryari? Rega tuvyigarukaneko. Ndatomboye ahubwo ihinguriro sosumo ryatanguye rizana umwimbo ngana gute w'isukari. Uno munsi bimbura ibingana iki? Mugabo baguma bashaka guhembwa, badashaka kwimbura umwimbu nk'uwahahora kera. Ugasanga jewe nije nzoja kuvuga kugira tuzuze umwimbu twogira iki muri sosumo, ugasanga bari yicariye baranezerewe abakozi ntibabone ko buca bataha. None umukozi wa sosumo azoguma n'umukozi wa sosumo yatembagaye. Mugabo umwimbu uri kurahoka babona nta nakimwe bariko barakora. Ubu nasavye abagwiza atunga abandi nabo bagire irindi hinguriro rigira kabiri. Erega muti je ngoma ndawurondera. Isima nimumbwira ahantu na hamwe umutumba numwe murabona mu Burundi utari mwishanti. Abubaka ni benshi. Ubu turiko turiyubaka twubaka igihugu, ahantu hose uca ni shantiye, aho uca ni shanti. Kora amahinguriro y'isima. Hakwiye amahinguriro n'imiburiburane, abagwiza atunga be banyumva. Ubaka amahinguriro menshi. Igitoro ngo leta nigira ikivuze igitoro. Iyo ndababwiye nti ngo tugira umwimbu dushore haza tuzane amahera mvamakungu yo kugura igitoro, imiti, mwese mwirabira hejuru. None muzi ko ayo mahera mvamakungu acavahe? Imiduga ihari igwijijwe na 5 ku miduga yari ihari mu 2016. Mugabo sinda abinjiza amahera mvamakungu sindabona ubuzanye ni miliyoni na 5. N'amahera ari kuza abashoye inzahabu, bashoye amakorota, amahera yose bayahejeje hanze ntibayazanye. None mugomba duce tubikura he? Duca tubikura ayo mahera cavahe ngo tuyarondere. Noneho boho urumva nibihuha vyahuhutse. Muzohava vuga ngo genda uhagarika ingwano muri Ukraine kugira turonke igitoro. None ntari haba bambwira ngo urabona ngo imvura imaze igihitagwa ngo rabuko wo bigenza. Rega bazi ko umukuru w'igihugu ashoboye vyose. Nkobu niho buruvuga ngo none nk'umukuru w'igihugu ntiyogera guhagarika ingwano muri Ukraine kugira turonke igitoro. Harimo uwo mwoza mwumva avuze uko. Cyangwa ngo hagarika coronavirus ngo kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko hari ibibazo twebwe nyene tuba tubona kuko turi incabwenge mu bisanzwe iriga ikigi imvo n'imvano y'ikintu n'umuti cotoregwa. Yarangije ashimira abarundi ku ntambwe igihugu kigeze ko mu iterambere, anabahamagarira kongereza inguvu kugira ngo umwimbu wongerekane. Ati turi kumwe twese birashoboka. Kabaye akaryo keza ko guha utuganuke abakozi bagera kuri 11 bakoze birashimwa, haba mu mashirahamwe, mu buzi bwa leta canke abikorera utwabo, hakaba mbere harimwo n'abanyamahanga. Ivyo umukuru w'igihugu akaba yabikoze mu ntumbero yo gutera intege abandi kugira ngo bakorane umwete mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Ibonye umunebwe nayisongera isibe, ikora barundi ikora turwanya inzara, iyo nzara ibonye umunebwe nayisongera isibe. Umurimyi akorera ikawa akaronka amahera, akorora yabigoro, umwana agafata icyakunze ugasanga yadoshe. Umurimyi akorera ikawa akaronka amahera, akorora yabigoro, umwana agafata icyakunze ugasanga yadoshe. Iwaka wa janda wakawa wateye iteka Burundi umenyekana mu makungu. Iwaka wa janda wakawa wateye iteka Burundi
Burundi umenyekana mu makungu. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.